Bakunzi ba Radio Maria Burundi, Jugimani wacu, Jugimani wanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Aka ni kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 11 mu gihe gisanzwe mu myaka igaburika na kabiri. Mu gisoma ca mbere twumva ingene mwene Siraka hayagiza umuhanuzi Eliya kayaga ubutwari bwa muranzi. Mu nkuru nziza Yezu yigisha abantu igisabisho ca dawe wa twese. Ngaho twakuye ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisoma ca mbere cavuye mu gitabo ca mwene Siraki, kigabane ca 48 umurongo wa mbere gushika kwa 14. Izaburi ni ya 96, nayo inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo, kigabane ca 6 kuva ku murongo w'indwi gushika kwa 15. Dutege amatwi umukama Imana atuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Umuhanuzi Eliya yarengutse ameze nk'umuriro, ijambo ryiwe ryaka nk'urumuri. Niwe yateye amafa mu gihugu c'Isirayeli, ubwira afitiye Imana bwamutumye amara benshi. Kw'ijambo ry'umukama niwe yugaye ijuru, abari bamanura umuriro gatatu kose. Ukuntu ninahaye Eliya kubera ibitangaro wagize. Uwo kwirata ngo angana nawe yova hehe? Waravyuye umuntu umwe umukura mu rupfu no mu kuzimu nyene kw'ijambo ry'umukama. Waratumye abami bashiburirwa hanze baratakara, utembagariza hasi abantu banini banini. Warumvise ku gasozi ka Sinayi impanuro z'umukama, wumva ku gasozi ka Horebi amajambo yiwe y'ukwihora. Warimitse abami ngo bashinge ingingo z'ubutungane, watira abahanuzi ngo basubire mu birenge vyawe. Warajanywe n'igihuhusi c'umuyaga w'umuriro, utwagwa n'urureruzo rukwegwa n'amafarasi y'umuriro. Ni wewe wavuzwe muri za mpanuro zagenewe igihe c'imperuka, ngo utururuze ishavu ryimirije kuza, ngo ugarurire imishaha y'abavyeyi ku bana babo, ngo utabarize imiryango ya Yakobo. Hahiriwe abazotegwa iteka ryo kukubona, be n'abazopfana urukundo rw'Imana, kuko na twebwe nyene tuzoshikira ubuzima bwuzuye. Igihe Eliya yatwagwa n'igihuhusi c'umuyaga, niho Elize yaraga ubuhanuzi bwiwe bwose. Akiri hano kw'isi, nta mukuru n'umwe yashoboye kumutirimutsa, nta n'umwe yashoboye kumuganza, nta jambo na rimwe ryashoboye kumugonda, no mu rupfu nyene yagumye ahanura. Mu buzima bwiwe yahora akora ibitangaro, amaze gupfa naho nyene yarakoze ibitangaza. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Umukama ari ku ngoma, isi nitarike, amazinga menshi atarike, ibicu n'umwiza biramukikije, ingoma yiwe ihagaze ku butungane no ku ngingo. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Umuriro umwitangira imbere, utemutongora abamusharika, igihe imiravyo yiwe yabonesha kw'isi, ibihugu vyaciye bibona bihinda agashitsi. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Imisozi naho ngo ibone umwami w'isi yose, icishonga nk'ibishashara, ijuru rihaye ubutungane bwiwe, intara zose zigaca zibona ubuninahazwa bwiwe. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Abishinga ibigereranyo nibamaramare, bo bishimiriza imburakimazi, mbere ibigirwamana vyose nibipfukamira Imana. Mwaberanda nimuhimbagwe mu mukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: mu gusenga ntimuvuge menshi nk'abapagani bibwira ko bumvigwa iyo bagwije amajambo. Ntimugire nkabo, kuko so wanyu azi ivyo mukeneye mutarigera mubimusaba. Mweho murasaba muti: Dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mw'ijuru. Nuduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekure ibicumuro vyacu nk'uko natwe tubirekurira ababitugiriye, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi.
nkako niwagira ikigongwa abandi so wawe wo mwijuru azokikugirira, ariko nutakibagirira na so wawe ntazokurekurira ibicumuro vyawe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, uno musi duhawe kuzirikana ingene igisabisho cacu comera, mbere Yezu aca twigisha ca gisabisho ca dawa twese dusanzwe tuzi. Bavukanye, igisabisho ni wa muhivu twungira umwe n'Imana, ni kiyaga umuntu agirana n'Imana akayininahaza, akayikengurukira, akayisaba ikigongwa aho bitameze neza, akongera agasaba ivyo akeneye mu buzima bwiwe bw'umutima n'umubiri. Igisabisho nyaco kigirwa mu kwemera ko Imana ari umuvyeyi, mu kwizigira ko ivyo usavye bironka, no mu rukundo. Ubuzima bwiwe bwaranzwe vy'ukuri n'igisabisho, ntibagiranwa mu bantu, akaba iragira izima ritazimiza. Niho twumvise muri iki gisoma ca mbere mwene Siraka ariko arashimagiza umuhanuzi Eliya, waranzwe no kutarya umunwa, maze ijambo ryiwe rikaka nk'umuriro. Ubuzima bwiwe ntibworoshe, ariko yahagaze rugabo, abwiza ukuri umwami Akabu, adoma urutoke ku bitariko biragenda neza. Kwagirizwa ko yivanga mu vy'intwaro n'ivy'idini ntivyatumye ahesha, kuko utinya ingwe ntutinye yakwinjiranye. Yarahagaze rugabo, arahagararira ukuri, ukwemera, asigara ari wavugira Imana mu gihe abandi bari bamaze kwifatira uruhande rw'ikigirwamana ca Yezabeli arico Bali. Eliya yabaye inshigwa rimenetse, kuko atatinye guhangana n'abahanuzi ba Bali, atatinye guhangana n'umwamikazi Yezabeli. Ivyahavuye bimukwegera uruhamo, ariko Imana yamubaye hafi. Uwusenga mukuri amenya rero ko nk'uko Eliya yahizwe buhongo na Yezabeli, nawe nyene ashobora kuyabona, ariko ko Imana igumana nawe kandi akaba ariyo imukingira, ikamucira amayira. Nanone Imana irema umutindi niyimuha n'itiro. Eliya ntariko ashimagizwa kubera abo yakomerekeje, abo yahangaguye, ariko kubera abo yakomeje akongera akabahangaza. Ntariko ashimagizwa kubera ikibi yagize, ariko ashimagizwa kubera ivyiza yaranguye. Niho twumvise batwibutsa ingene yazuye umuhungu wa mupfakazi, akamukura mu rupfu kubw'ijambo ry'Umukama. Eliya ntiyatinye guhangana n'abami hamwe n'abigira ngo barahambaye kuri ino si, maze araheza ashimigwa mu guhindurika ubuzima adapfuye, ajanwa mw'ijuru ku buryo bw'agatangaza. Ari naho yari yitezwe ko ari wazobanza kuza ngo asubize vyose mu buryo imbere y'uko Mesiya ashika. Eliya yahavuye araga ubuhanuzi bwiwe bwose Elize, nawe nyene araheza umuntu muzima azira amakemwa. Mbega muvukanyi, ubuzima bwawe ubona bwoba buriko bubera abandi akarorero keza, bwoba ari ingirakamaro, bwoba ari umuhezagiro kuri benshi, ibizotuma uyagwa neza naho utazoba ukiriho, hamwe bazovuga bati naka yari umugabo, canke witegurira kuzoba iciro ry'umugani, hamwe bazovuga bati naka cari igisigo, cari igikoko, igihe ciwe caranzwe n'urudubi ruhetse urundi, sitwe twabonye aratuvuye kw'izosi canke ugakanu, canke bati nkeka ahubwo atapfuye. Twisuzume. Igisabisho rero gituma umuntu aguma atunganya imbere y'Imana. Niho Yezu atweretse muri no nkuru nziza ingene twosenga. Usenga neza kandi mukuri ntarangwa no kugwiza amajambo nko kumenga Imana yoba ari gipfamatwi. Igisabisho nyaco kibonekera mu kanovera kaco. Erega Imana n'umuvyeyi azi ivyo dukeneye imbere yuko tunabiyisaba. Niko guca Yezu yigisha ca gisabisho ca dawa twese tuzi kandi twama tunakoresha mu bisabisho vyacu. Ubwa mbere nitwumve ko Imana ari umuvyeyi wa twese. Hari giteye impungenge mu gihe ca none, burya inyifato yo gukumira nisigaye yigaragaza. Uburyarya, indambi, ugwanko, inzigo, ugutotezanya, kwigungirako, kuba basatuntu twanje n'ibindi vyandagutakiye.
ntimubona ko itumara amaza ku buryo n'ivyo kuvuga ko twamenye Imana handi naho ngo twayishize imbere bihakwa gutera amakenga abatari bake. Iyo Mana duhayagiza mu majambo ariko ibikorwa ari bindi. Ni ubwoko buhe mu gihe dusigaye tubona abo tudasangiye ivyumviro nk'abakeba, mu gihe tubabona nk'inzitizi zo gukura mu nzira, mu gihe tubona ko abandi ataco bashoboye ataco bovamwo, tukibagira ko na nyina w'uwundi avyara abahungu. Kuki hari aho twibaza ko isi n'ijuru ari vyacu twenyene gushika aho tubona abandi nk'ibidukikije. Twisubire ko tubone ko Imana ari umuvyeyi wa twese kandi ikunda intungane n'indyarya. Tumaze kwemera ko Imana ari umuvyeyi wa twese ko natwe turabavukanyi, ni vyiza gusaba ko izina ryayo ryoninahazwa na bose bakayiyoboka, maze ubwami bwayo bugakwira hose, gutyo ishaka ryayo rikaranguka kw'isi nk'uko riranguka mw'ijuru. Naryo sirindi nuko amahoro yose ari igihugu cayo, abantu bose bagakira. Umutama arahati umwana w'isemarira indya mu kanwa. Mbega mu bisabisho vyacu turibuka kubanza kurinahaza Imana no kuyikengurukira no kuri utwo duke dufise. Ushobora kuba ubuze ico ugaburiye abana ariko uribuka gukenguruka ko Imana yakuzibuye inda, ukaba utari mu gahinda ho kugira amabere atonswe n'umugongo utahetse. Uheze uyikengurukiye ko basi abo bana batuma inkungugu atari mihindi giti. Ushobora kuba uri ku musego mu bitaro, uribuka ko hari abagwayi badafise n'ububitaho, bashobora no gupfa ntibizomenyekane gushika igihe umunuko ari buzohamagara abahita. Ubuzima bwacu burimwo vyinshi vyotuma dushira imbere inahazwa ry'Imana n'ubukengurutsi. Ivyo vyose bimaze gutungana, umwe wese arashobora gusaba atekanye bimuraba ahereye kutwo kurya. Erega inda nibahomora, ariko kandi umuntu agizwe n'umutima n'umubiri. Mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Ntabirirwa baronona ivyo bonona, burya nta kindi usanga kivyihishije inyuma atari inda zabo. Ubundi ho hari bitokwirukiwe cane. Inyuma y'utwo two kurya nabo kwirengagiza na rimwe ko turi bamagara make tukaba n'abacumuzi. Niho duhamagarirwa gusaba ko Umukama yoturekura ibicumuro vyacu, ariko natwe tubanje kurekurira abatugiriye nabi. Erega iminwe iryoha inyuranye. Mu bisabisho vyacu ntitwibagire na rimwe ko turi kw'isi aho umwijima wamurondera kuzimya umuco w'Imana mu bantu, aho kuri kwama kuriko kuranigirwa mu menshi, aho ikinyomumengo caratsinze amatora, aho ubuzima bworoshe aribwo bwirukirwa. Niho rero twosaba ngo Umukama ntadutererane ibitwosha nabi, ubona ko ari vyinshi kandi binisubiriza, maze aheze adukiza kabi. None rero bavukanyi, nitwe abanyakigongwe kugira ngo natwe dushobore kurekurirwa na Dawe wa twese, ubundi bwo bizohava bitugeza kure. Ikibabaje no kubu abantu bamaze gucika udukoko two mw'ishamba. Niyo wo mutakambira gute aruhuka kurishije ivu akakwereka ko akaze, ko atakigongwa kigira. Urashaka ugenze make, harya zirisha mu kike ziraririye mugongo. Muze dusabe kuri no musi ngo Umukama aturonse inema yo gusenga neza, aduhe kurangura neza ico dushakako. Niho ubuzima bwacu bwoba umuhezagiro kuri benshi, kandi tukazokwama turiko turayagwa kubera ivyiza twakoze. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana. Imana.